Nitekana umunezero ntangere vyo gusubira kubana namwe mwe banywanyi bakunzi bacu mubandanya mudukurikirana muhereye iryo nino mu makungu ya kure. Mwese mudukurikirana muherereye ku mugabane w'Abanyamerika, bari iryo nino ku mugabane w'Abanyaburaya, ku mugabane wa Aziya, mudukurikirana muherereye ku mugabane wa Afurika, mu bihugu bigiye bitandukanye muri Kenya, Uganda, Afrique du Sud, Mozambique, Malawi, Nigeria, muri ngaho muri Zambia, bari ngaha mu bihugu vy'ibibanyi, abari mu gihugu ca Tanzania, mu buseruko bw'igihugu cacu, mwese mudukurikira muherereye mu burengero bw'igihugu cacu Burundi, muri Congo mudukurikirana muri ngaha mu gihugu cacu c'u Burundi, intara, amakomine, imitumba, ubucimbira, imisozi bigiye bitandukanye bivanye naho buri umwe wese adukurikirana aherereye. Mwese ndabahaye kaze. Fyonda subscribe niba ukoresha ururimi rw'icongereza canke niba ukoresha ururimi rw'igifaransa urafyonda sabone, amuraca ujya ngaha iburyo urafyonda no kwa kantu kameze nk'agakengeri. Amakuru, ibiganiro dutohoza umwanya ku mwanya bizoja bigushikira aho uzoba uherereye hose kw'isi. Amakuru agezweko ariko aravugwa ngaha mu gihugu cacu Burundi, hariko haravugwa inkuru ku ifungwa n'irogwa ishano ryaraye rihawe Generale Berite Gahungu, aho yafashwe akajanwa mu mpimba. Yabanje gufatwa, guhagarikwa, ajanwa mw'iperereza hafi na Regina Mundi ni mu gisagara ca Bujumbura. Aho niho yapfungiwe umwanya utari mutoya, ukwije nk'indwi zibiri zose ari mu gasho k'iperereza. Inyuma yaho yaraciye yimugwa avanwa mw'iperereza aca ajanwa mu mpimba nk'uko amakuru adushikira ariko aragenda abishikiriza. Inyuma yo kuvanwa mu mpimba rero, inyuma yo gushika mu mpimba rero, amakuru ariko araja hanze nuko yahawe ishano, yagaburiwe ishano, kandi biraboneka ko vyakozwe n'abategetsi bakomeye cane. Ubutegetsi bwa CNDD FDD aribwo bwinyegeje inyuma yo kuroga General Berite Gahungu, uyu nawe akaba yarakoze mw'iperereza. Mu kumuha iryo shano yahawe rero, biravugwa ko ababigize ari ubutegetsi harimwo Variston Ndayishimiye, General Prime Niyongabo, bivanye n'amabanga uyu mugenerali anyegeje canke abitse, ukungene bagiye baragandagura abantu ngaha mu gihugu c'u Burundi, kandi bigizwe n'abo bategetsi nyine, ariko bakama biyambitse uruhu rw'intama, kandi canke uruhu rw'intama, kandi biboneka ko ari intambwe mu zindi. Amakuru adushikira, General Berite Gahungu yagirijwe ivyaha bikomakomeye cane. Ivyaha harimwo ivyaha vyo gutuka umukuru w'igihugu. Ivyo vyaha vyo gutuka umukuru w'igihugu uyu mugenerali yaciye yagirizwa rero, bikaba bivuga ko Berite Gahungu yabigize abiciye ku matelefone, ahamagarana n'abanshuti biwe canke n'abandi rukorana. Bikaba bivugwa ko uyu General Berite Gahungu yoba afise vyinshi ariko yakoze. Muri ivyo vyinshi yakoze rero, abo babikoranye canke abo babigiranye ari abagenerali nanone bakorana, kandi nabo ko bategerezwa guhagarikwa bagafatwa. Uyu Berite Gahungu ngo yatutse umukuru w'igihugu. Ivyo vyaranagirijwe General Alain Guillaume Bunyoni, mu vyaha yaciye yagirizwa navyo birimwo uko kumwagiriza ko yatutse mukuru w'igihugu yifashishije telefone ngendanwa. Akandi ikindi caha yagirijwe n'ugukereya gukora amakonte atagira wo yanditseko canke muri anonyme kuri X canke kuri Twitter. Ayo makonte akoresha yo ku marezo sosiyo nyine kuri Twitter, akaba ariyo amwe yifashisha atuka umukuru w'igihugu n'abandi bategetsi.
biraboneka ko hari ibinyegezwa vyinshi hagati ya General Major Varisito Ndayishimiye, General Prime Niyongabo, Lieutenant General Gervas Ndirakobuca batazira ndakugarika, Colonel Veriano Ndikuriyo na General Bertin Gahungu, ko rero hoba hari ivyo batumvikanye ko, na cane cane ko bari basanzwe bakorana. Uyu yari mu bamwe mu bajejwe iperereza ngaha mu gihugu c'u Burundi. Biraboneka ko hari bimwe batumvikanye ko, batakoranye ko, akaba yariho yatanguye kubona ko umukuru w'igihugu ari ikijuju, ari nk'impene, nk'uko ari vuvuzera, nk'uko bagiye abo bagabo babivuga batuka umukuru w'igihugu, umwe bamwita vuvuzera, abandi bamwita vyinshi, kirogorogo nk'uko babimwita ari mw'ishamba bakiri ku rugamba. Ivyo byose bikaba ari ibitutsi nyine bagiriza General Bertin Gahungu ko yoba yaratutse uyu mukuru w'igihugu Evaristo Ndayishimiye. Muri kino gihe rero ingorane zirabandanya gukomera cane. Hari abantu benshi bagiye bagandagurwa ku itegeko rya Varisito Ndayishimiye, ku itegeko rya General Gervas Ndirakobuca batazira ndakugarika. Ivyo vyose uyu mugabo Bertin Gahungu afise canke anyegeje kwa ayo mategeko yaragiye ahabwa n'abo bategetsi bakomakomeye cane, akaba ari vyo bimwe bimwe vyatumye agaburirwa ishano agishika mu mpimba, agishika mw'ibohero. Aho mw'ibohero biravugwa ko yoba yahawe ibiryo canke imfungurwa zanduye ziharimo ishano, akaba rero yarashikanwe kwa muganga, kandi bivugwa ko ameze nabi cane, aremvye, amagara amukitse, ari ku musego gushika mangaya. Abiwe baratabaza ko uwabo yahuye n'ingorane, yahuye n'ibibazo bikomakomeye cane, ko kandi basaba ko hogira igikorwa kugira ngo uwabo atabagwe. Benshi narijya hatanguye kumvikana inkuru zivuga ko uwabo canke General Bertin Gahungu yoba yahejeje gucikana. Uko gucikana yoba niba yanapfuye koko. Mu makuru turiko turatohoza tukaba tutari twamenye niba General Bertin Gahungu yoba yaheze umwuka. Amakuru tugera ko bamwe bariko barabivuga ko yaciye acikana bivanye n'iryo shano, kandi ko imvo yishwe ari ukugira ngo hanyegezwe amakuru mwene nkayo nyine, amakuru afise y'ukungene ubutegetsi bwa Gitega bwagiye bukora amabara mu kugandagura abanyagihugu, mu kwica abenegihugu, kandi bazira akarenganyo. Byinshi binyegejwe, ubutegetsi bwa Gitega bwaraciye bubinyegeza, kandi umukuru w'igihugu Varisito Ndayishimiye nawe akaba ari muri iyo migambi y'ubugizi bwa nabi, mu guhonyora no kunyonga abo batavuga kumwe n'ubutegetsi bwiwe, cane cane inyankamugayo za CNL. Aho rero abo gufata ingingo zihonyanga amategeko, kunyonya itunga ry'igihugu, agashaka kuritwara wenyene, kandi hari abo rukorana nyine nabo bagaca bagumuka, bakabona ko ivyo Varisito Ndayishimiye ariko arabandanya kubakorera ari akamaramaza, bakatangura kumutuka nk'uko vyaciye vyibonekeza nyine kuri General Bertin Gahungu abohewe mw'ibohero muri kino gihe, muri no minsi. Kuri ubu ngubu akaba amagara mukitse, ari ku musego aryamye aremvye, aho ari hagati y'urupfu n'ubuzima, canke hagati y'urupfu n'umupfumu, niwe ashobora kumukiza nk'uko ayo makuru ariko aradushikira atugerako. N'ingorane zikomakomeye rero ibibandanya gushikira buno butegetsi bwa Gitega, kuko biraboneka ko
umwe wese akurura yishira ku ruhande rwiwe, kandi na Berite Gahungu akaba agandaguwe nk'uko bagenda bagandagura buri umwe wese bashaka kwikiza. Generale Alain Guillaume Bunyoni niwe yabananiye, ariko bihera bamutaye mu ibohero bivanye n'uko yari afise ibindi bihanganye byinshi byari bimuri inyuma byagiye biramuvugira kugira ngo batamugandagura, kandi abagomba kumugandagura atawundi ni Evaristo Ndayishimiye. Kugira ngo amakuru mwene nkaya aza gushikira wafyonda subscribe niba ukoresha ururimi rw'icongereza canke niba ukoresha ururimi rw'igifaransa ugafyonda sabone, hama ugaca uja ngaha iburyo urafyonda no kwa kano kameze nk'agakengeri. Amakuru, ibiganiro dutohoza umwanya ku mwanya bizoja bigushikira aho uzoba uherereye hose ku isi. Mwe mwahejeje gufyonda subscribe, kandi tukaba tubakengurukira cane, muri abo kubahwa. Amakuru yacu nakagaruka nagahwane, ndabikebanuye naho ubutaha.